guys umenye bose ufise ikintu cyose uzi ko ufise utari kwiga artificial intelligence bo sinavuga ko atazokagumana kuko umuntu azi gukoresha AI cyangwa intelligence artificielle ashobora gukora ikintu wowe ukora amasaha 5 agakora mu masegonda 40. Nakuvuga ati ibyo ni iby'abanebwe gazi ntibashira imbere ubwenge ushiramo cyane umukoresha wawe ashira imbere icyo kintu ushobora gukora umwanya ngana gute. Okay, ushobora kuba uri kurandika ibintu bitandukanye kwa copywriting, ushobora kuba uri gukora amavideo amafoto ibiki ukoresha Excel cyane. Iga gukoresha intelligence artificielle, iga gukoresha ibintu bitandukanye, AI bikoresho, iga gukoresha ChatGPT neza, ukiga prompting, ukiga gukoresha za perplexity mu gukora ubushakashatsi, muri kuri university utazi gukora ubushakashatsi bitandukanye. Guys, ushobora kuronka inyigisho ikwigisha gukoresha intelligence artificielle muri Bumenyi space. Ushobora kuziga mu kibanza, ushobora kuzigira online, ushobora gukurikirana kuri WhatsApp cyangwa Telegram ukaba umuhinga mu gukoresha intelligence artificielle. Ushobora kwiga ibintu byinshi kuko nk'abantu babifuza gukora kuri internet n'akarorero bafise ubumenyi bavuga ati ni gute notangwa kudanaza skills zanje ubumenyi butandukanye, gute no nk'abaguzi hirya no hino ku isi nkoshire telefone, ndafise ubumenyi, ndafise telefone naga connection gakenda karonka ariko sifise uburyo nashobora kwiga. Guys, ni gute wobishika byorosha kubishika ko byoroshe cyane. Reka twigisha uburyo ushobora kuronka umukiriya wa mbere nko kuri X cyangwa Upwork cyangwa LinkedIn, platform yose ukoresha. Okay, platform yose ukoresha na Facebook na WhatsApp ushobora kuronka umukiriya kubumenyi bw'iwawe ukamuha ubwo bumenyi hama nawe akaguha icyo wifuza imbara amafaranga. Okay, so ibyo birakunda muri Bumenyi space. Tuko dutunganya inyigisho ushobora gukurikirana wibereye aho uri hose ku isi cyangwa ukazironka kuri WhatsApp cyangwa ukaza mu kibanza muri Bumenyi space, tukakwigisha tukagukurikirana ukaba mu pro, ukaba hinduka muhinga ugatangwa gukora ibyo kuri internet. Bumenyi space dushobora kukwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Kazi utanga gukoresha artificial intelligence.